urakomeye umunyeshuri ntabwo ishuri uno munsi kubera ko ntagiye ku ishuri n'aya masaha nyine ariko bazindutse ni iyihe mpamvu none yatumye utagenda ku ishuri ahubwo twari dufise nyine akabazo gatoyi turo kwiga ejo ninjere n'inyigisho duhabwa dukeya ibiharuro kumwe ngo nta mwanya mfise munini ahubwo nzoca ndabigisha ejo no munsi sintanga kuri diswara ahubwo rero uhuranye narindiye
reka rero muzoce mugaruka ejo muri kumwe n'abantu babwire nca ndabigishije reka rero tugende tujaniranye tero utahana ngenda ahantu Dogo Michel yagenze gute? Yagenze neza. Umuzigo wawe ungana? Nguyu. Byose birakwiye? Yes. Byose birakwiye? Sawa sawa. Nta n'umwe yakubonye? Oya. Nta n'umwe yakubonye uragusobanukirwa? Dogo Michel dufise irakomeye kandi cyane. Sivyo? Ukuntu bimeze rero iyo mission ntabwo washobora kuyikora nawe wenyene. Rondera abandi boza kugufasha iyo mission kuko ni mission ikomeye cyane cyane kandi gose. Kandi we makiri niyo mission. Urabe nabo urondeye babe nkora mutima. Bataza kuba bagambanye mu gikorwa. Umvise Dogo? Yes boss. Hari amaji yanje fisi. Mba Dogo. Yes boss. Ubu nyene birashoboka wihute n'ingoga urondera nyene aba bantu. Vuba na vuba bishoboka. Hanyuma dukora iyo mission ivuga hakiri kare ubu nyene mu buryo bikunda bishoboka. Ubu nyene baze banyaruke dukora akazi. Sivyo? Yes boss. Kandi fast. Amafaranga yose bazogusaba yose ndi nayo. Igiciro cyose bazoguca cyose wabwiye ati boss ari nayo. Muze dukora nakazi. Yes. Iyo deal yashoshe cyane. Yes boss. Sawa. Boss ubwo akazi kagiye mu ngiro. Sawa. Tumbuka ugende uva mu maso rero. Bakumana guhamagara ntibitubanye kubera Je nta mwanya kwise ndashonje mvuye ku ishuri. Ivyo bituma ndaguhamagara tokwita. Je ndashonje sinohagarara sinoshobora guhagarara. Mana n'indugumba yabize ndagutegeye nkamushumbira ntihoshobora guhagarara. Jewe sinoshobora guhagarara ahubwo reka ngende kurya ndashonje mvuye ku ishuri. Reka ngende kurya turaza guhura nariye. Okay, genda ntacyo ufungura nyene. We nta kibazo. Nzanene na
Ndio babali. Sinakubwira. Sinzi iyo bari. Wewe. Sinzi iyo bari. Ndakwica. Ndeka. Bali. Baraho basangwa. Kugenda kwereke. Basore. Mwana kwika zizabuze. Mwana twakora kimwe yimisi gwega ngo turonka amahera. Bose je nibijeje duhakaze. Bose. Habayiki. Arivyo numva bitagara neza muri no shamba. Bose. Ngara abantu batwinjire mu ino shamba. Vuga barihe. Basore. Stop. Nzwa niki mu matwari yanje. Nibafitiye akazi. Imbere yo kuvugana nawe banze kuri umusore wanje. Umeze neza. Nta hamwe wababaye. Bwana mewe ko dukorana. Ngoma ndabishishoboye. Bawawa.
nabonye urashoboye. Akazi naka nako gushimuta. Nuna akazi tuzogakora ryari? Dimura izi namba. Coba telepon. Pastor, Isa. Kana ukidiri boneta. Kindiri musa du telefon. Bostaba itafisa makuru. Bostaba. Bosi musi yagenze gute? Haita bisimu. Ninabigiye. Amadiri yanjye nteko aragenda neza ariko naronda amadiri yanjye mugabo simuzi urufaro. Arashaka kwari wa mudogo. Alo? Bosi, tukupita makuru yihuta. Ubu nyene. Nyarukusange hahandi haganye na nyaruka. Kubera amakuru bigomba yagishushe nyene ndayumve yagishushe hanyuma amenye icyo nkora. Yes boss. Sawa, ubu nyene ubu nyaruka. Yes boss. Sawa.
Ugenzwa n'abaki? N'amabosi wanyu. Boss, baragukeneye. Ninda nkeneye. Numwe wa yadiri. Murekazi. Ugenzwa n'abaki? Akazi kabonetse. Tumaze tugende bose aradukeneye. Akazi mwatumirijwe murakazi. Ntako turamenya. Nako gushimuta abana b'abakobwa. Akora akazi koroshe kuri twebwe. Ndifuza challenge y'abantu babiri. Ndaho umuntu azohagararira business yanjye. Mwanyumvise? Yes boss. Okay. Wewe na wewe. Ngomba kuraba nk'umukuru mu byabi. Ndabuze uhagararira business yanjye. Wewe urabutanga umwanya. Wewe urabutanga umwanya. Wewe urabutanga umwanya.
nabonye guhagarara igikosi aya masaha ni uhawe uburongozi bwa ekipe umukozi wanjye agirize ikibazo uhari nzorabana nawe guhera uyu munsi wite ku bakoze nk'uko wanyitayeho ndagukabije igikorwa cy'ubukuru yo boss sawa akazi muzokwende mumferishe mu mishe nta yiwanjye n'umunsi umwe turaguferisha sawa sawa baby none byagenze gute ubwe uze wacerewe nafatiriwe wari wafatiriwe n'ibiki nakandi kantu nyene kari kamfatiriye none ke muhira barakora akomeye biragenda neza nta ngorane n'imwe okay so baby urazi none harakanda gutegurira baby aho kantu nagakino ndagafitiye igishika cyinshi umugabo okay baby wewe twende harira ngaho kabone imbere yego baby turabe twende twicira hajya kandi abona hari imbeho ndakora kote okay kandi ibintu ndibaza ko biza kugenda neza so haye ndabona karakomeye karakomeye Burundian nukuri ujya munsi byarambabaje cyane kuba narakubwiye ati uze kusanga tuvugane ntunambure basi icyagufatiye intege byagenze gute ujya munsi nta munyana rose ku mpamvu yihe mama yari yambugije nafatiriwe nyine akantu gato yikambugiye ku
je sinari kuboneka no kuboneka. Ivyo nivyo vyatumye rero niko nta kintu wari kumuhenda kugira ushobore ku Reka sinari kumuhenda. Urabona je gusa wumbabarira kuko naraguhenze. Wumbabarira kuko ni ikintu cyamfatiriye cyari kinini cyane. Wumbabarira. Urambabariye? Okay, nta ngorane baby. Jewe ibintu nk'ibyo sinabifata nk'ibintu binini cyane, ndazi birashika. Nkuko n'abakobwa kubera afite ibikorwa byinshi muhira. Niyo mpamvu rero ivyo bintu ntobigira birebire. Nta ngorane. Wakoze kumbabarira. Okay. Ahubwo wakoze kumpa umupira nambara. Wakoze cyane ndagusubiza. Nta ngorane. Nibaza ngira imbeho yaguheze. Imbeho yaheze nta ngorane. Nta ngorane nimwe. Okay. Aye. Okay, twigire. Tugende. Misiyo irihuta. Mwese umenyere mugende kumurondera mukobwa. Yes boss. Yes boss.